Ishirahamwe ry'abadandaza bo mu Burundi AKOBU bafadikanije n'abagwizatunga bahurukiye mu ishirahamwe IABC East Africa Business Council baratunganije inama ico bise Dîner de Gala kuri uyu wa 25 z'ukumunani uyu mwaka. Antoine Muzaneza arongoye iryo shirahamwe ry'abagwizatunga mu Burundi yamenyesheje ko karyo keza ko guhanahana ivyiyumviro no kurabira hamwe intambwe bagezeko mu bijanye no kudandaza. Akamenyesha ko abadandaza njabukambibe bakwiye kuja ku rugero co kimwe nabo mu bindi bihugu. Akavuga ku mafaranga atozwa ku mupaka wa Gatumba kubijanye n'ibipimo vya corona, aho abinjira barihishwa amadolari 30 nayo abarundi basohoka baje mu gihugu kibanyi ca Kongo bakariha idolari 5, ku kibuga c'indege bakarihishwa idolari 100. Muzaneza agasaba ku biciro vyoba bimwe kugira bakorere ku rugero rumwe. Barashoboye kugira urugendo turashika ku mbibe zimwe cyane cyane ngaho hafi mu Gatumba. Mwavyumvise muri discours twavuze, twarabonye ko ari ibibazo bihari bivanye n'ukuntu Uburundi bufise ukuntu bwasizeho ico twokwita amatax kubijanye na covid, ukuntu covid isanzwe irihishwa. Mwavyumvise mu nama twagize n'inama ya uduserukira muri aka karere yavuze, yasavye yuko ivyo bibazo vyose bijanye nuko haba ku kibuga c'indege ca Bujumbura aho barihisha idolari 100 ku banyamahanga baje mu Burundi kuri kiya kibazo ca covid a vaccine, haba abava ngaha hirya muri Kongo bariha idolari 30, mugabo natwe abarundi tugiye muri Kongo tukariha idolari 5. Basavye yuko bogira igiciro kimwe nk'uko babigira mu kandi karere kose. Rero itwiyumvira yuko ivyo akamo abaturongoye ku rwego bw'igihugu bazokumva ako kamo hama bagaheza bakashira mu ngiro ivyo twifuza yuko abene igihugu canke aka karere kacu dushobora kugira twese dukorere hamwe turi ku rugero rumwe. Antoine Muzaneza akamenyesha kandi ko ikena ry'amafaranga mva mahanga ari kimwe mu bituma babura uko bazana ibidandazwa. Agasaba nyabuna ko utuzu bavunjirizamo amahera twugawe bureau de change twokugururwa, gutyo ico kibazo kikava mu nzira. Abagwizatunga bato umenga baribagiwe kubera iki? Kuko ngira mwarabonye ibibazo bijanye n'amadolari mu gihugu c'u Burundi barabivuga cyane, nitwobidehako dutegeza kubivuga kuko niko bimeze. Twarasavye no mu nama zimaze imisi ziba yuko bijya bijanye na ya bureau de change boyugurura kugira ngo ibibazo bihari bitwaza ngo nta madolari ahari, turabe yuko abo bantu ayo madolari bashobora kuyaronka vyoroshe. Abagwizatunga bahora baja kurangura mu Buganda, muri Kenya, bato murabona ko ataho bakija. Ubu harangura abagwizatunga bakuru bava ngaha bakagira bakuguruza ico bita ama license canke bakagira ico bita ama credoc. Abo nibo bonyene bariko barakora uyu munsi. Rero twifuze ko nabajya abagwizatunga bato ni nabo mbere wanashaka umuzi w'iterambere bakwiye kuva hariya mu rufuri bakaduga bagatinda bakaba bakuru. Mu kurangiza ibikorwa vy'uwo munsi impapuro z'amasertifika zikaba zaratanzwe.